sing for the rest of my life. turamukije mwese muri kumwe dukurikirana hano kuri televiziyo Hitaje tunabakaze muri kandi kiganiro cy'umutumire aho nizera ko muri benshi mwikurikirana ikiganiro kihari ku bwanyu kugira ngo bice muri kino kiganiro mumenye ibintu kanaka bijanye n'ubuzima bwanyu mumenye mwakira ubwenge bw'Imana mwakira ubumenyi kanaka gutarura kanaka mwakira ubuntu bw'Imana. Rero uyu munsi ndafise umutumire adakwegana ku bijanye ukwisonzesha nk'uko Imana ibishaka. Mugaye imbere yuko twinjira mu kiganiro ido nido nashaka ndamuha umwanya yidonde kwa dukurikirana. Urakoze amazina yanje ni Pasteur Muhoza Blaise Bonte nkaba nubatse kandi Imana ikaba yadohezagishije kibondo kimwe umwana umwe w'umuhungu yego nibaza ko ari ivyo. Murakoze cyane. Turabaye kadumi kiganiro cy'umutumire ikiganiro cyari ngo abantu bashobore kwakira ubumenyi kanaka ugutahura ubwenge bw'Imana canke ubuntu kanaka. Twizera ko bice muri kino kiganiro hari abantu bahinduka biciye amajambo abantu bariko baravugira hano hantu. Rero uyu munsi nshaka tuyaganire ku bijanye ukwisondesha nk'uko Imana ibishaka. Hari abantu bisondesha n'ivyo mugabo kisondesha mu buryo canke ubundi buryo kanaka mugana nashaka muduhe umuco kubijanye no kwisondesha. Ndizera ko ari ubuzima namwe mubaye mu kandi mbe iyo bavye kwisonzesha ni gika abantu botahura. Ego urakoze kwisonzesha ni suje abantu benshi cyane dukunze kumva kandi tumenyereye mugabo bisaba cyane yuko tumenya ico bisigura nuko bikwiriye gukorwa kugira ngo tumenye impamvu Imana ishaka ko twisonzesha. Rero kwisonzesha no bivuga yuko ni nko kwiyima ikintu kwiyima ku mubiri cyane cyane uko basoma Bibiliya kenshi usanga kwisonzesha kwagiye kuravugwa ko ari guhagaze cyane cyane ko kwiyima umubiri. Donc ico umubiri ni kuvuga imfungurwa kunywa cyangwa gufungura ikintu cyose kiza kugaburira umubiri. Kenshi kwisonzesha bavuze ngo kwisonzesha bari ko barashaka kuvuga yuko ari ico wima urima umubiri wawe imfungurwa kanaka. Ego nimusizo njyakira naho bisondesha nuko uje nyine bwo kudafungura no kutanywa naho nyine ko babikora naho nyine. Ego kwisonzesha turakunze kwibana nk'ubusomye muri Yosua igice c'indwi aho Yosua bagiye kugwana hama ntibashobora gutsinda nk'uko Imana yabasezeraniye ariko ararondera Imana ngo yari isonzesha amara kuva mu gatondo gushika ku mugoroba ataje ariko arafungura aryamye hasi ariko ararira Imana. Rero kenshi turiko turabibona cyane kwisonzesha kwa Esteri byagenda uko nyene bariyima kugira ngo barondere mu nyonga y'Imana atakintu kimwe kiko kirabadisraya canke kiriko kirabasamaza. Uvuze Yosua na Esteri nkajamona gihe cakera mbega misonesha shaho ukwisonzesha naho nyine ko arabandanije. Kwisonzesha kwa arabandanije tubibona ku mwami wacu Yesu Kristo agomba atangure ibango giwe kugira ngo ashobore kuducungura. Intango ya mbere yabaye kwisonzesha amaze iminsi 40 ariko arisonzesha. Turabona kumbura ro bamwe selon les théologiens abiga théologie bavuga ati bamwe simugango ni bose bamwe bavuga yuko Yesu ibitabo 4 evangelii 4 za Matayo Mariko Luka na Yohana ko bitwa biri muri mwisezerano rishasha ko ico gituma ngo yaje mwisezerano rya kera urumva nitwo bihagararako ariko turabibona muri Acte des Apôtres vyakozwe n'intumwa aho Paulo na Barnabas nibaza bw'ice ca 13 mwishengero ngo bariko barasenga bisonzesha ngo amamwe mu yaravuga ngo mundubanurire Paulo na Barnabas kugira ngo bagire ibango nabahamagariye gukora. Ego turumva ko mwisezerano rya kera hari kwisonzesha kandi mwisezerano rishasha hari kwisondesha. Turumva ko ari ikintu gikomeye cyane kandi ndiko ndumva amajambo ariko uravuga igihe cyose hashaka kuba igikorwa gikomeye cyane ndabona abo bantu barafata umwanya wo kwisondesha hagacagaragara muri zita kanaka afatanye na byo ndi bakora. Turi ngaho nyene mbega hoba hari ubwoko bungahe bwo kwisondesha. Ego n'ubwoko ngerageje kubuharura novuga yuko no ifata nk'ubwoko nka butatu. Hariho kwisonzesha kwa mbere kuva ku munsi kwisonzesha umunsi umwe bavuga kuva mu gatondo 6h du matin gushika 18h uwo n'umunsi umwe umuntu akaba yisonzesha umunsi umwe. Hari abisonzesha iminsi 3 hariho n'abisonzesha indwi bisonzesha indwi zibiri indwi zitatu nka Daniel turabona yisonzesha indwi zitatu n'abandi tubona muri Bibiliya ko bamwe bisonzesha iminsi 3 canke bibandanya. Rero uburyo bisonzesha rero kuratandukanye.
ku bisanzwe kuko navyo birafasha kugira ngo umuntu atahure ukuntu ategereza kwisonzesha. Hari abantu maze kumva no bisa amatemonyanje atandukanye y'abantu bisonzeje baca barapfa kubera iki ntibamenye uko bakwiriye kubigira. Turafise umubiri kandi Imana ni yanka umubiri kuko yarawuduhaye. Ndakunda Bibiliya aho mu Bikorinto bavuga ngo umwami ni w'umubiri, umubiri ni w'umwami. Bisigura yuko umubiri wawe ukomeye ni avantage nini ya kuri Yesu kugira ngo ashobore kuwukoresha. Rero ntibikwiriye ku neglige, utegeza kumenya ukwisonzesha nuko bakwiriye kubikora. Byuko turabona rero uko Bibiliya yerekana ukwisonzesha. Hari abantu Bibiliya yerekana bisonzesha biyima ikintu kanaka mugatari byose. Hari abiyima kumbura ugasanga ntafungura ariko amazi arayanwa. Rero nico gituma hari imice itatu yo kwisonzesha. Uwo munsi umwe urashobora atana kimufungura atana kimunwa. Ukamara umunsi wose uri kurarondera Imana wisonzesheje. Abashaka kugira kutanwa ikintu na kimwe, ivyigwa vyerekana yuko umuntu ashobora kumara iminsi 3 atafungura kandi atanwa amazi. Mugabo arengeje ntibiri conseil kuko umubiri ushobora gutakaza uraba déshydraté. Ne kuvuga yuko umubiri ugizwe ngo nibice 60 canke 70 70% y'amazi. Ne kuvuga yuko mu mubiri harimo amazi cyane. Rero iyo umuntu ariko arisonzesha ategeza kumenya amatactique, ategeza kumenya amastrategie, ategeza kumenya ukuntu akwiriye kwisonzesha uko ariko. Kuko iyo ushatse kurenza iminsi 3 ne kuvuga yuko Imana itegerezwa kuguhereza capacité yo gushobora gutuma ugendera muri amasengesho yo kudafungura ntunwe uri mu bwiza bw'Imana. Ne kuvuga yuko ntugikorera muri capacité humaine, uri gukorera dans une autre capacité spirituelle. Turayibona nko kwa Mose yisonzesha iminsi 40 n'amajoro 40 adafungura kandi atanwa. Mugabo birivuga ngo yari imbere y'Imana dans la présence de Dieu. Nevuga ko hariho iyindi support yarafise yatuma umubiri wiwe budashobora kugira ingorane kanaka. Ariko iyo ushaka kumara iminsi myinshi uri kurisonzesha bakonsea minimum yuko utegeza kunywa amazi, ahandi kumbura ugafata ico kujya rimwe mwijoro. Ne kuvuga kufungura mwijoro gusa hama umunsi wose ukamara atana kimwe kurafungura wisonzesha urondera Imana. Donc no vyita ko ari imice nk'ine. Igice ca mbere nuko wisonzesha umunsi umwe aho urashobora kudafungura kandi ntunwa amazi uri kurondera Imana mu masengesho. Igice ca kabiri nuko ushobora kumara iminsi 3 utanwa udafungura urondera Imana, aho capacité urayifise nk'umubiri. Mugabo ushaka kurenza nk'indwi biri conseil yo kurengeje wa gatatu utangura kunywa amazi. Kunywa amazi yonyene urashobora kumara indwi. Urengeje iminsi indwi ndiko ndavuga aho mu gihe Imana itaguhamagariye muri yo presence yayo. Ni kuvuga c'est pas kutaguhamagarira, ni kuvuga hariho iyindi capacité Imana ibiguhaye irengeje iyiri naturel. Aho ni mu gihe Imana kudugije mu kindi kintu muri dimension kanaka, mu indi visitation surnaturelle, aho urashobora kurenzwa mara iminsi myinshi utanwa kandi utajya. Mugabo mu gihe ushaka kurenza iminsi 40 canke indwi kurenga biri conseil yo kunywa amazi amazi gushika ku minsi 40. Ushaka kurenza iyindi minsi 40 ukagira iminsi 100 biri conseil yo kuzurafata akantu mwijoro. Nubwo ko bari gatowe mugabo kagafata kugira ngo energy wawe ubikumane hamurondera Imana. Sinze ko no banishuye neza. Yego murakoze cyane. Tubona Mose igihe yari muri iyo minsi 40 ku murango no mwijoro ari mu presence y'Imana. Hari abantu bavuga ati okay Mose yarabishoboye reka nanjye ndabikora ngiri iyo minsi 40 muri presence y'Imana ntajya kandi ntanwa. Mbega birashoboka canke ni instruction umuntu ahabwa n'Imana? Ni instruction utegeza guhabwa n'Imana kandi iraguhereza capacité yo gushobora kubikora. Kuko iyo bikoze kubera uwundi abikoze ngo kubera vyanditse ngaha urashobora kumererwa nabi cyane. Kuko ikintu cyose Imana yashize muri ino jambo c'était par instruction. Ni Imana ikubwira icyo ukuriye gukora hamukagikurikira. Iyo Imana ikubwiye icyo ukora ibiguhereje ubuntu bujanye n'ico kintu gishobora gutuma ushobora kubikora. Rero iyo bikoze kubera uvyibwiye kuvuga ngo biranditse gusa ariko utaronse instruction uvuye kuri mpemu yera kugira ngo ushobore gukora ivyo bintu, kuvuga ko udafise ubuntu bwo gushobora kubikora urashobora kugira ingorane mu mubiri wawe. Ni benshi bagize ingorane kandi ugasanga nta ico baronse. Ni naco cigwa kumbura turiko turavuga ukuntu umuntu ategeza kwisonzesha bigatuma bikazana impact mu buzima bwiwe. Yego rero mvuga nti ushaka gufata iyo minsi 40 ifo yuko Imana iba yakubwiye yaguhereje instruction
y'ukuntu ushobora kubikora ikaguhereza n'ubuntu bwayo kugira ngo ntufungure ntuntu ariko la majorité utegeza gufata akantu kuko umubiri urakeneye amazi donc minimum ufata amazi murakoze cyane none muco kutubwira ukwisonzesha nyakuri kumeze gute canke nihe nyifato abantu bisonzesha bogira kuko baba bati nivyo turisonzesha tumaze imyaka twisonzesha muga turakeneye utanga umuco inyifato umuntu yigiye kwisonzesha kwisonzesha nyakuri kuno kwakomeza yego cyane aha turiko turasoma muri Yesaya nka 58 gice ca 6 ndasoma mu gifaransa n'est-ce pas le jeune que j'ai choisi pour détacher les bandes de la méchanceté pour défaire les lourds fardeaux et pour laisser les opprimés se libérer et que vous brisez chaque joug. Aha uri kurabona iyi verse irerekana yuko ukwisonzesha biza mu gihe hari ikintu Imana ishaka gukora. Ngaho urabona ati yahisemo kwisonzesha kugira ngo akubite hasi méchanceté, kugira ngo akubite hasi imitwaro. Kenshi na kenshi abantu bashaka kwisonzesha batazi gituma bakwiye kwisonzesha kubera ubundi yavuze ngo ari isonzesheje ugasanga nanjerekana isonzesha ugasanga turi muri competition ariko birakwiye yuko dutahura ukwisonzesha kuri personnel ubwa mbere hariho verse ntarinda gusoma Imana yari kurababwira ngo mwisonzesha ku bwanyu ntumwisonzesha ku bwanje rero iyo umuntu ariko arisonzesha amenya neza yuko yisonzesha ku bw'Imana jeune ayigira ku bw'Imana apana ku bwiwe ni ku bw'Imana kugira ngo arondere mu nyonga y'Imana rero etape ya mbere utegeza kumenya nuko kwisonzesha guhari kugira ngo urondere mu nyonga y'Imana icyo ni ikintu ca mbere hama ica kabiri ni kumenya novuga gute les sortes zo kwisonzesha izarizo nk'uburi kuraraba le 21 jours imisi 21 Daniel yafashe yari imisi yo kurondera mu nyunga y'Imana kugira ngo aronke guhishurirwa w'ikibazo yari afise ukuntu imyaka 70 yari iheze bari bakwiriye kubw'ubuvugisho bwarabayeho yuko bakwiriye kuva mu nyagano ariko bari bakiri mu nyagano rero Daniel ariko arasuzuma ivyanditswe abona umengo hari ikintu kitameze neza ntegerezwa kwisonzesha senge ndondere mu nyunga y'Imana rero uko kwisonzesha ku minsi 21 kwari kwisonzesha kugira ngo abone amenye atahure umumareka Gabriel aje yavuze ati ndaje kugira ngo ndaguhereze nugurura ubwenge bwa ndaguhereze gutahura amabanga y'Imana rero hariho kwisonzesha ugira kugira ngo utahura amabanga y'Imana hariho no kwisonzesha ugira kugira ngo umutwaro uri ku buzima bwawe kubitwe hasi nibyo duhejeje gusoma rero ivyo byose utegerezwa kumenya impamvu uri kurasenga wisonzesha niye resultat uri kurarondera yariyo kuko nayira determina ukwisonzesha utegerezwa kugira uko ariko rero wambajije ati niyihe nyifato rero hari ikintu kimwe kenshi iyo turiko turisonzesha usanga kwisonzesha kwacu kutagira akamaro kanini kandi byari bikwiriye kuba kwisonzesha wisonzesha mu buryo bw'umubiri ariko ntiwisonzesha mu buryo bw'imwemo birakenewe cyane iyo umuntu ariko arisonzesha ni mu buryo bw'umubiri ariko hari ahandi ategeza kuba ariko arafungura ntiwisonzesha ngo ugume wisonzesha wisonzesha hamagura ngo ufungura ahandi turiko turasoma muri Matayo igice ca 4 ku murongo wa 3 no wa 4 kwisonzesha kwa Yesu Bibiliya ivuga ngo le tentateur s'étant approché lui dit si tu es fils de Dieu ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit il est écrit l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Ni kuvuga umuntu arashobora kuba ariko arisonzesha le pain ngaba ariko aravuga gufungura Kristo ntiyari ko arafungura Yesu ntiyari ko arafungura mugabo aca mubwira ati uko gufungura k'umubiri kushobora kutaba guhari mugahe ikintu kibeshaho umuntu no gufungura kw'ijambo ryohoraho toute parole qui vient de la bouche de Dieu ivyo nivyo bifungurwa umuntu adakwiriye kubura mu gihe ariko arabaho ubuzima bwo kwisonzesha rero iyo uri kurisonzesha hamagacumara umwanya kuri television ugacumara umwanya mu bagenzi ugacumara umwanya mu program atandukanye uko kwisonzesha kwawe nivyo kuri ko kurabaho kuni nko kwisonzesha ariko aro efficacité kudashobora kugira
hariho ingaburo, hariho une force spirituelle udashobora kuronka kubera ukwisonzesha kwawe ntikuri ko kurarangura canke kuri ko kuragenderera mu ma principe biblique yo kwisonzesha. Rero icambere na mbere utegerezwa kumenya nuko iyo wisonzesheje hari ibintu bibiri bitegereza kugenga ukwisonzesha kwawe, n'amasengesho no gusoma Bibiliya. Iyo udafise amasengesho no gusoma Bibiliya uko kwisonzesha kwawe uri kuragira regime ariko ntuburi kurisonzesha spirituel. Yes. Iyo ushaka kwisonzesha mu buryo bw'impemu utegerezwa ko mu kibanza c'amasengesho no mu kibanza cyo gusoma Bibiliya ijambo ry'Imana. Aho niho mushobora kugira iyo connection, iyo communion n'Imana ikagreya jeune yiwawe yuko uri kurakora selon les principes, ni nawe ushobora kuronka resultat y'ubuzima bwawe. Uri kuraraba nshatse kugira ko muri mu vyakozwe n'intumwa igice ca 13 aho ku murongo wa 2 aho bavuga ukuntu mpemu yera yarobanuye Paulo na Barnabas kugira ngo baje mu ibango cyo mu muhamagara Imana yari yabahamagari, ngo babikoze mu mwanya bari mu masengesho, ishengero ryari mu masengesho no mu gusenga. Hama ngo mpemu yera araza. Kenshi cyane iyo ushaka kumenya umuhamagaro w'Imana, kenshi na kenshi ukwisonzesha kuraba platform nziza yuko Imana ikwihishurira kugira ngo ikubwire direction kanaka. Rero iyo ushaka kwisonzesha hariho ibintu uba uri kurarondera ivyo arivyo. Icambere na mbere uba ukeneye kumenya direction y'Imana. Direction y'Imana ntuyimenya mu barabara. Mu kwisonzesha utegeza kuba mu kibanza c'amasengesho no gusoma Bibiliya kugira ngo umuco uva mu ijuru ushobore kuzo kumurikirira hama guhereze direction kanaka nkuko vyabaye kuri Paulo. Icyakabiri kwisonzesha bererekana ukuntu Yesu agomba atangure ministere yiwe. Ikintu cambere yakoze ko ari kwisonzesha. Uri kurasoma Bibiliya, mpemu yera ntiyamurongoye kwisonzesha. Mpemu yera yamurongoye mu bugaragwa. Yesu bwiwe niwe yashizeho iyo parametre yo kwisonzesha. Kubera yarazi yuko mu kwisonzesha hari hibanga yuko ashobora kugira communion ishitse n'Imana. Nico gituma mu kugena mu bugaragwa ntiyagiye mu bugaragwa kugira ngo agire no, yarazi biri mu bugaragwa. Rero kugira ngo ashobore kwihanganira ubugaragwa no guca muri test Imana ishaka, yaramenye yuko ibanga ryo kwisonzesha rishobora kumufasha kugira ngo ashobore kugenderera mu bihe byo hejuru, mu birere byo hejuru. Rero kenshi kwisonzesha kuragufasha kugira ngo umenye direction y'Imana, kandi kuragufasha kugira ngo ushobore kurengera ama épreuve n'ibindi bitandukanye by'amadefi y'ubuzima. Sinzi kuno banishuye. Ego murakoze cyane. Kuri ishimeje gutanga ndize ko dukurikirana ko bitaro cyane gose ko mu gihe cyo kwisonzesha atari gihe cyo gusamara, atari gihe cyo kuraba nibi inyo ushobora gusamaza, ariko ari gihe cyo kwiga ijambo ry'Imana kugira ngo ngabure wa muntu w'indani muri cyane no ko mu gihe byo gusenga, kuko umubiri uba utari kurafungura ntuburi kuranywa ngo mugabo ujya muntu w'indani ngo bakeneye guhazwa n'ijambo ry'Imana. Rero tukiri ngaho nyene mukozi w'Imana, iyo ntako ari isonzesha bishotse mukaduha karero kuri mwebwe, ni gute bokoresha umwanya wawe? Bona senga gute? Kwisonzesha, kuba mu kibanza cyo kwisonzesha no mu kibanza c'amasengesho no gusoma Bibiliya bivana n'umwanya w'umuntu. Nk'abantu bakora biratahuritse yuko aja ku kazi mu gatondo agataha ku mugoroba. Rero conseil notanga nuko Imana yaduhaye amasaha 28. Nta muntu akora amasaha 28 yose. Ni kuvuga yuko utegerezwa kuba ufise umwanya wo mu gatondo w'amasengesho n'umwanya wo ku mugoroba w'amasengesho, kuko muri uwo mwanya niwo mwanya utegerezwa. Nko mu gatondo Bibiliya yavuga ukuntu Imana yagwishiriza manu abanyisirayeli kugira ngo bashobore kugendera mu bugaragwa. Kenshi ubugaragwa busemboliza igihe kitaba coroshe. Rero kugira ngo ushobore kumenya uko ukwiriye kugenda muri ubwo bugaragwa, hari imfungurwa y'Imana utegerezwa kuronka. Ni bimwe nariko ndavuga, iyo uri kurisonzesha wisonzesha mu buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bw'impwemu uburi kurafungura. Iyo utari kurafungura mu buryo bw'impwemu, ko kwisonzesha kwa kuba kwawe regime nta kindi bo wagize, nta impact nimwe bishobora kuba. Nico gituma kenshi y'abantu bari kubarisonzesha biratangaje ukuntu usanga ugeze nka saa 6 canke saa 7 inzara iragukubita cyane. Kubera iki? Kuko umubiri uri kurarondera, ariko umuntu wawe indani yarakwiriye gutanga energy ku muntu wawe hanze. Mugabo umuntu wawe indani ari faible, ntiwigeze umugaburira. Nico gituma kwisonzesha kuca kunanira.
ugasanga uri kuriyumvira ibintu byinshi cyane iyo uri kuri sonzesha hari amatentation menshi ahaba ico cyose ivyo byose by'amatentation kugeragezwa ku ikintu kanaka satani azana kugira ngo kwisonzesha kwawe ugucire hagati cyane kumere nabi nuko umuntu wawe indani ataba ariko aragaburirwa kugira ngo habe resistance iri spirituelle ishobora gutuma uronka capacité no mu buryo bugaragara buvuye muri uwo muntu w'indani wawe rero kugira ngo ushobore kwisonzesha by'ukuri utegerezwa kumenya ukiga ati amasaha fise naya ukagira plan ukaplanifya amasaha fise naya burya harakenewe plan cyane harakenewe plan harakenewe programme ivy'Imana bitegeza kugira programme bitegeza kugira plan kuko Imana yaduhaye amasaha 28 none yaduhaye amasaha 28 uyaharura gute nawe yarayaharuye urumva turavize uko bitonze hama ikindi naco iyo ukora hari amasaha utegerezwa gukora akazi karagusaba ikintu ni kuvuga yuko utegerezwa kumenya uko kwiriye kubibalansa kuvyekiribwa rero amasaha yo mu gatondo n'amasaha yo mwijoro utegerezwa kuyasacrifice mu gusenga no gusoma Bibiliya ayo masaha kunaniye ukwisonzesha kwawe gushobora kutagira ikimaze uri kuraraba na Daniel ariko rasenga ubwo Daniel yari umuntu akorera muri guverinoma yari umuntu afise amabanga akomeye cyane mugabo uri kurasoma ngo ariko ariyiriza ngo agiye gusenga ngo ku mwanya w'ikimazi hariho umwanya abajufi basengerako wo ku mugoroba hariho umwanya basenga gatatu mugabo uri kurabona ukuntu Daniel umumarayika Gabriel yaje kumuraba ngo ku mwanya w'ikimazi ni kuvuga hari umwanya uri précis Daniel yari afise asengerako wo masengesho wari programme yari plan ihari yari afise umwanya w'amasengesho Daniel baravuga muri Daniel gice ca gatandatu ndibaza bavugaho yasenga gatatu ku munsi kuvuga mu gatondo saa 6 no mu ijoro ku mugoroba rero turiko igituma avuga ku mugoroba nico gituma ngaho avuga ngo umumarayika Gabriel yaje kumuraba yamugendereye ku isaha y'ikimazi ni kuvuga hari amasaha umuntu asengereramwo ashobora kugurura ijuru rero nico gituma mvuga ni iyo usenga iyo uri kuragena mu masengesho ya jeûne prière utegerezwa kumenya yuko hariho imyanya utegerezwa gusacrifice so umubiri wawe Imana ntiyikontanta ku mubiri wawe umubiri wawe naco jeûne ofete hajya jeûne naco ntibikora ku Mana jeûne ni kuri wewe ahubwo effet ya jeûne ku muntu wawe indani n'ivy'Imana ibiri kurarondera kuko iyo uri muri jeûne vyafaiblisse wa muntu wo hanze kugira ngo bihereze inkomezi wa muntu w'indani ntanza karorero jewe kenshi yo hariko araba amadefi nkuba ari ikintu nashaka na numvume ngo kiriko kirananira gukora icimana impamagariye gukora nta yindi system Imana yamaye nta yindi gira jeune gusa biriyugurura gusenga n'amazi kubera iki kuko hari ikiguzi uburi kuratanga ikiguzi mwisi mwemu ni ikintu kiri tellement honoré no ndasenga kugira ngo ishengero rishobore kuguruka amaso tubitahure cyane ikiguzi cyose utanga imbere y'Imana hariho record sinzi ko navuga hariho raporo mw'ijuru ico kintu kirakomeye cyane rero jeune iri mu biguzi ushobora gutanga mugabo utegerezwa kuvyakompanya nizo principes zibiri ziri spirituel ni kuvuga gusenga no gusoma Bibiliya. Yes. Okay, nk'akaro gasanzwe muravye yuko iyo umuntu ari mu bihe byo kwisonzesha ifuko afata umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana no gusenga. Murashobora kutubwira ati monyaje yanyu ngisho gufasha n'abandi bantu nk'ubu tufate muje ku kazi sangapi? Tujaje nja ku kazi nka 2:00 n'unusu n'amasaha. Ugataha sangapi? Ngata 17h30 18h. Okay, mutubwire kuri muca mukoresha umwanya wanyu. Muri uwo mwanya wanyu wo mu gatondo muvyuka sangapi? Umuntu yoca yiga ijambo umwanya ungana gute agasenga umwanya gute hama ku mugoroba batashe umuntu umwanya yofata wo kwiga ijambo ry'Imana ungana gute agasenga gute gwesa igihe no conseil cyane umwanya wo kuvyuka kenshi ni nka 6h canke 7h bivanye naho umuntu agenda ukaza aronka abantu bagenda ukaza hakiri kare cyane nka saa moya minimum utegeza gufata isaha imwe minimum isaha imwe yo gusenga isaha imwe mu gatondo hama n'ijambo ry'Imana no bifatira hamwe udashoboye kugira nk'amasaha abiri mugira isaha imwe yo gusenga
kuko gusenga kuri niko kuzana inkomezi mu muntu wawe indani hama gasoma Bibiliya basi nka 15 minutes minimum 15 minutes canke 10 minutes ukaba ufise chapitre nka zinga utegeza gusoma avec méditation kuko hari abantu basoma Bibiliya nkuko basoma ama roman photo canke ibintu ibitabo vya histoire Bibiliya ni bayisoma mu uko buryo donc utegerezwa gusoma ukamenye neza ibyo uri kurasoma kenshi cyane aka exercice umuntu ashobora kugira aga conseil nova iyo usome chapitre imwe isubire mu inshuro nka 2 canke 3 uri kurayisoma biratuma ushobora kuba connecté n'iyo chapitre ukamenya impwemu donc aba connecté à l'esprit de la parole donc iyo ni saha yo mu gatondo haraba je kenshi harigiye nka saa sita nirongera akantu aka pause ko kwisengera kuko urumva ntufungura donc ya midi yo gufungura cyo consacre amasengesho ayo masaha biraba hari midi ya 14 cyangwa fata basi ni saa imwe kugira ngo izo 30 minutes ari ahantu wideplaça ukagiriye ntuze iyo uwo mwanya wo kwideplaça mugabo ukavuza ati isaha imwe ndayifise saa sita yo gusenga no kurondera Imana mu nyonga hayo hama mwijoro utaje urashobora gusenga bivanye n'umuryango nk'umufise umuryango urashika fokora abana canke famille ari yose umugore biki uri concentra muri yo ntuze hama nka saa 3 ukaba winjiye mu cuma cy'amasengesho canke saa 4 ukaba winjiye mu cuma cy'amasengesho hama ushikana minuit 1h bivanye n'ukuntu ushobora kwi program mugabo au moins ku munsi ntuje munsi y'amasaha 3 ku munsi ntuje munsi y'amasaha yo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana aho rero bivana n'amasaha kuko ari Imana baragusabye amasaha menshi cyane aho ijoro ryose ushobora kurasenga bivana je kenshi byaranshikira ugasanga ndashobora gusenga nk'iminsi kurikirana nkasenga shikana nk'amasaha 3h du matin nkagenda ku kazi kandi nkabigira iminsi kurikirana canke 4h du matin bivanye nanuze peut-être tuzobivugana ku masengesho ya minuit kuko ayo n'andi masengesho akomeye cyane nababwiye kwisonzesha hari ukwisonzesha ushaka kumenya icyo Imana ishaka kuvuga hari ukwisonzesha ushaka kuronka une force spirituelle ituma ushobora kugendana n'Imana hari ukwisonzesha ushaka ko une porte iba débloquée donc ivyo byose birafise une façon bikogwa ariko byose byugaraniye muri ayo manuze muri ico kintu cyo gusenga no gusoma Bibiliya no mwanya wikonsacra ku Mana umwanya Imana ubuhereza no mwanya uri strategique utuma uko kwisonzesha kwawe kugira efficacity kugira kuba bibi by'akamaro kurusha rero sino iyo udahaye umwanya amasengesho iyo udahaye umwanya Imana muri iyo minsi yo kwisonzesha kwawe uri kugira regime uri kugira regime kandi hari abantu babigira ari umuntu yigeze kumbwira ati natahura ibintu byo kwisonzesha tumugabo urahisonzesha kandi yaramaze karanjuru yisongesheje acambwira ngo byangiriye neza numva umubiri hameze neza twega ntitwisonzesha kugira ngo ugire regime ugire umubiri hameze neza oya ariko ubufise impamvu buri kurisonzesha mugabo ntutakaza umwanya wawe ikintu kiri strategique mu kwisonzesha ni kuverifya umwanya wawe benshi batakaza novuga gute la puissance spirituelle kubera umwanya wawe arisonzesha arafise capacité yo kumara iminsi n'imisi atari ko arafungura muga ntamenye yuko uko gufungura kwiwe ni ko impression Imana ikintu cyo impression Imana yo sacrifice yo mwanya ujanye no kwisonzesha murakoze cyane imbere ko turangiza kino kiganiro mutubwira mu mwanya muto n'izihe nyungu zo kwisonzesha nizihe nyungu zo kwisonzesha mu mwanya muto ndaza gusoma ama verset biblique nabicishije ko gatoyi nk'ubu muri Yoweri igice cya 2:12 bavuga ngo c'est pourquoi maintenant aussi dit le Seigneur tournez-vous vers moi de tout votre cœur avec le jeûne les pleurs et le deuil ngaha uri kurabona Yoweri ariko aravuga kuvyerekeye Imana iri kuramubwira uko bakwiriye kuyiyegereza rero kwiyegereza Imana kugira ngo ushobore kugira une connexion rapprochée avec Dieu birasaba aussi jeûne irafise akandi kabijya gatuma wumva le monde de l'esprit kurusha mu buryo bugaragara kubera iki kuko Paulo no bavuga ngo je traite durement mon corps ni kuvuga hari uburyo utegereza gutreta umubiri wawe bituma umuntu wawe w'indani ashobora kuba léger ashobora guhauka
novuga gutsinzi terme no shobora kuvuga ashobora kuba sensible kuko Imana iratubwira iratuvugisha mugani ivugisha uyu muntu wo hanze ivugisha umuntu w'indani rero jeune ni gikoresho kiri mu bikoresho bituma umuntu wo hanze aba affaibli kugira ngo umuntu w'indani ashobore kuba l'écoute yica Imana iko yashaka kuvuga nico gituma abakozi b'Imana benshi usanga bakoreshwa uri kurabaza amatemonyage yabo usanga imisi yabo myinshi ni misi yo majene kibaza kubera iki none umenga ariko ari igora no ni lifestyle yiwe ni style de vie yabayemwo yatumye impemu yiwe ironga capacity yo kumubeshaho nubwo umubiri wiwe utaburi kurafungura rero nico gituma inyungu ya mbere yo kwisonzesha ni kugira ngo wiyegereze Imana biratuma connection yawe wowe n'Imana iba beaucoup plus sensible beaucoup plus réel kurusha imisi isanzwe bigatuma wiyegereza Imana kurusha abatahura bumva Imana iko bavugisha muri jeune prière biroroha yuko Imana ikuvugisha hari ikindi kibanza bawinjiyemo iyo ni inyungu ya mbere inyungu ya kabiri nuko lo jeune ni nk'ikigwanisho mwisi mwemo kenshi bakunza gukoresha iyo uri kurasenga kuko jeune iratuma le monde spirituel iba active mu buzima bw'iwawe ce sont des mystères no shobora kubabwira mu buryo bw'ubwenge ngo biratahuriza muri ubu buryo muganda babwira par expérience iyo uri kuragenderera dans le jeune dans une vie de jeune biratuma le monde spirituel iba tellement active mu buzima bw'iwawe kandi bigatuma Imana les armes Imana ifise muri wewe izikoresha d'une façon iri facile mu buryo bw'uko wewe utazoba intambamyi kuko intambamyi y'Imana ya mbere n'uyu muntu wo hanze turiko turabibona muri Matayo igice ca 16 aho Petero yarahejeje guhishurirwa yuko Yesu ariwe mwana w'Imana Yesu amubwira ngo inyama n'amaraso sibyo biguhishuriye ni data wo mwijuru biratangaje ukuntu muri verse zo munsi zikurikira Yesu yamureprimanza avuga ngo ahaya domo sata wa undi yaronka revelation niwe umuntu yaciye atangura kuja mu bishobisho rero jeune ituma la vie de l'âme iba maîtrisée par la vie de l'esprit bituma le jeune l'homme extérieur umuntu wo hanze aba maîtrisé n'umuntu w'indani ariko wibuke kugira ngo umuntu w'indani ashobore kumetriza urashobora kuba ufise iyo opportunité iyo disponibility mugabo udafise inkomezi zo kugenda izo nkomezi zo kugenda ziva mu masengesho no mu gusoma Bibiliya rero izo nizo nyungu zimwe zihari mu kwisonzesha muri Esther ari abantu bakunze kuvuga ngo kwisonzesha kwa Esther uri kuraraba ko ari kwisonzesha ko guhindura ibihe by'igihugu rero hari amasengesho yo kwisonzesha ushobora kugira bivanye n'ikirere Imana ikirakumvisha hamika kurongorera muri ayo masengesho niho rero bavuga ko ukwiriza cyangwa kwisonzesha kwa Esther ko ari kwisonzesha kugira ngo gukiza ubwoko hari abagira kwisonzesha kwa Daniel imisi 21 yo kwisonzesha kugira ngo barondere mu nyonga h'Imana hari abagira kwisonzesha imisi 40 kugira ngo leur ministère cyangwa ibango Imana yashize muri bo ribe dévoilé mu buzima bwabo tumaze kuma matemoignage no shobora kubabwira abakozi b'Imana usanga avant yuko batangura ministère hari 40 jours de jeûne zabangirije intuze ukibaza ngo none bapfa kubigira ko oya hari stratégie spirituelle Imana yashize il y a des principes spirituels Imana yashizeho kugira ngo zishobore kugenera zishobore gutanga resultat kanaka nico gituma natanze exemple Yesu ntiyapfuye kwinjira muri ministère yaragize imisi 40 yo kwisonzesha kandi byavuye kuri we si mwe yera yamurongowe mwe yera yamurongowe mu bugaragu hama Yesu ahitamo kwisonzesha kuko yari yatahuye ibanga ryo kwisonzesha rero kwisonzesha gutegereza kuba ubuzima bwacu kugira ngo tuba abantu bashikamye mu isi imwe kandi tugire impact spirituel aho tubaye murakoze cyane ni kigo cyagutse cyane gose nibaza ko tushobora guheza muri kano kanya gatoyi mbega mudukundiye hoho ikindi gihe twatumiga twagure kino kigo cyo gusenga no kwisonzesha muzo twitaba cyane gose yego nzobitaba n'umunezero gutanga iby'Imana ishira mu buzima bwanje n'ibyinyigisha kugira ngo twese nk'umubiri wa Kristo dushobore kunguka kandi dushika Imana ishaka ko dushika murakoze cyane ndashimiye cyane n'uwo wese karaba televiziyo hitaje kino higaniro cy'umutumire wumvise ibijyanye no kwisonzesha ndizera ko hari ikintu wakiriye mu kwisonzesha kwiwawe ndizera ntakekanya ko hagiye kuba impinduka kandi ubone n'inyungu zifatanye nuko kwisonzesha guhagaze ku ijambo ry'Imana rero murakoze cyane naho butaha mu kindi kiganiro God
gave me a song I will sing for the rest of my life.